imico no kuvugana n'ishengero ryayo. Yesu nashimwe. Bangahe mwiteze uhura n'Imana? Imana yo mwijuru birabe kandi ikibikora kuko ntawe yigeze ikoraniriza abaye ubusa. Dusome Zaburi 137. Zaburi 137 niho isamajambo tugiye kuvugana. Zaburi igice c'ijana na 137 tugiye kuvugana amajambo maze kumva ko nduhagara imbere y'ishengero. Mana yangiriye ubuntu ndafata umwanya mwiza wo gusenga. Yesu nashimwe. Kuko ishengero murabubahwa imbere y'Imana. None rero Imana ihabwa icubahiro ko yampaye icyo ndi bubabwire mu izina rya Yesu. Ntarasoma amajambo yo muri Zaburi 137 nagomba nakubwira intumbero. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana narihawe itariki 29 z'uku kwezi ni muri ndwi. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo ndakubarire ngo Imana igiye kugukurako impuzu y'agasuzuguro. Hanyuma isaha yayo yageze kandi ibyo kugira ngo ibikore. Amen. Ubiba kandi niwe uzosarura. Yesu nashimwe. Iryo ni ryo ganuka Imana yampaye. Naciye ntangura kwibaza ati none iyo havuzwe impuzu y'agasuzuguro ko Imana igiye kubikura ku muntu, si uko haba habaye agasuzuguro none? Sawa, dusome ijambo ry'Imana tubanze tubirabe hanyuma turi ushishikare. Ndasoma mu izina rya Yesu. 137 Bibiliya zihasanzwe amajana 7 Bibiliya za kera. Haravuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturika tukarira twibutse Isiyoni. Ku biti byaho niho twari tumanitse inanga zacu, kuko abatwambukanye turi nyagano batugombera kw'indirimbo aho hantu. Abatugaragaza agati batugomba kw'ibyakanyamuneza bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni. Kane, mbega tworirimba dute indirimbo y'Uhoraho turi mu mahanga? Tube turageza ngaho Yesu abane natwe. N'Abisirayeli ubwoko bw'Imana, Imana yahagurukije ibakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze y'imyaka irenga 400. Imyaka 430 Bibiliya nikitubwira nico kiringo bamaze mu gihugu cy'ubuja mu gihugu cya Egiputa. Haragera igihe Imana ibagirira ubuntu, Imana irabagendera, Imana icisha mu nzira yari yateguye. Yesu nashimwe. Haragera igihe barashika mu gihugu iwabo, baratera inzabibu, baramura, baragana vino barayinywa, baragubwa neza. Bagenda bakora ibyaha bitandukanye Imana yari yarabihanije. Imana ibashira mu bihano. Aha sinza kuhateba, wiyumviriye intumbero uca wumva ko kwari kugira ngo tubanze twumve. Yesu nashimwe. Tubanze tuvugane ko umuntu ashobora kubaho mu bihe yambaye impuzu y'agasuzuguro, kandi yari yigeze kuba yambaye impuzu imeze gute y'icubahiro, impuzu y'iteka. Yesu nashimwe. Ndiko mvuga mu buryo bw'impemu. Yesu aduhana umugisha. Abisirayeli rero bamaze gukora ibyaha, Imana ibateza ibyago, amahanga bakikuje arabatera akabakinagiza akabatsinda. Aha rero bari bajanye i Babuloni ari nyagano. N'abavugishwa n'Imana, n'abaherezi, n'umwami. Reka mbere turisome tudatebeje. Dusome muri Ezekiyeli kugira ngo tubibone. Ezekiyeli igice cya mbere dushishikare. Aha tuca tuhagaruka kuko ndagomba ko tuhateba akanya gatoya, ariko duce dushishikara twumve icyo Imana nawe
yaguteguriye igituma yagutumiye. Yesu aduhane umugisha. Ni urupapuro rw'amajana 898 Bibiliya zihasanzwe. Dusoma ijambo ry'Imana. Dusome. Haravuga ngo Ezekiyeli yerekwa ibinyabugingo bine n'icubahiro c'Imana. Mu mwaka wa 50 mu kwezi kwa 4 ku munsi ugira gatanu w'uko kwezi nari kumwe n'abajanywe b'inyagano turi ku ruzi Kebari. Ijuru riruguruka maze mbona ibyo neretswe bivuye ku Mana. Kuko uwo munsi ugira gatanu w'uko kwezi hari mu mwaka ugira gatanu. Umwami Yehoyakina yambukanywe ari nyagano. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko jewe umuherezi Ezekiyeli mwene Buzi ndi mu gihugu cy'Abakarudaya ku ruzi Kebari, kandi aho hantu nyene niho ukuboko k'Uhoraho kwaziye kuri jewe. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo umwami Yehoyakina niho yari mu bambukanywe n'inyagano n'abaherezi. Uyu muherezi Ezekiyeli nawe nyene niho yarari yambukanywe n'inyagano. Baba bari ngaho bagizi ba nabi niko nobita, bahagiriye nawe ubwoko bw'Imana. Barababwira batumviriza rero, turirimbire kuri za ndirimbo zayo zimwe mwahora muririmba. Ririmba twumve. Nabo bariko babivuga bati ku nzuzi z'i Babuloni. Yesu adufashe. Niho twari tugize, niho twari twicaye bari mu ntimba. Baravuga bati mbega tworirimba gute indirimbo z'Uhoraho kandi turi mu mahanga twajanywe turi nyagano? Izo ndirimbo zovahe? Umwami nihari, abaherezi niho bari, ariko Imana ihabwa icubahiro. Mu bihe bigoye naho byofata abantu benshi ntihabura abo Imana igendera. Yesu nahabwa icubahiro. Aha uyu mukozi w'Imana, uyu muherezi Ezekiyeli, sinzi ko mwasomye, ntiyavuze ati nanjye niho nari kuri rugo ruzi. Yesu nashimye. Akabona ijuru rigizene rirugurutse, abandi bariko baraganya. Ndagomba nakubwire ngo naho ibihe byohinduka ukaguma ku izamu ryawe, Imana izokugendera naho ibihe byohinduka. Yesu nashimye. Ngo atarerekwa abona ijuru ryugurutse. Yesu nashimye. Naho ibihe byohinduka ugume ku izamu, umwami ariteguye kugira neza. Yesu ashimwe. Tugaruke hamwe twari turi muri cya gitabo cya Zaburi 137. Turavye iyi mirongo itatu, umurongo wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, byari ibihe by'agaturantimba. Byari ibihe Abisirayeli bari bamerewe nabi, bari mu maborogo, bari mu kwicuza. Bati tworirimba gute amashimwe yova? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo tunezerewe tugire turirimba. None bari banezerewe, hari indirimbo z'amashimwe bari kuronka. Imana idufashe. Utugenda uraraba aya majambo naho turiko turayasoma avuga ku Bisirayeli. Utugenda uraraba nawe ibi umaze nk'iminsi, urabe ikoti wambaye, urabe impuzu wambaye, fata mu nzira agasuzuguro ugize ko iminsi wambaye aho nawe wizinukwa. Ariko ndagufitiye nuke Imana yakuntumye ko ngo igiye kuyikwambura kuko isaha yayo yageze. Yesu nashimwe. Amen. Tumanutse ku murongo wa gatanu haravuga ngo Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane no mu mwandage. Nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, mbona rutishe ibinezereza by'agahebuza. Iyi mirongo ibiri, imirongo ya mbere
hari nk'uko bariko baribuka ibibi baboneye aho hantu ingene bari baramanitse inanga zategerezwa kuba zito ziracurarangira Uhoraho. Bibuka ingene bariko barabagaraguza agati bati tubwire mwahora kugira ngo muri ubwoko bw'Imana none tubaherereye turirimbire twumve. Bari batadirimbo kubaho kwa gutera uko bari mu bihe bibi. Umwami adufashe. Akuri imirongo ibiri naho nukuvuga ngo muri ibyo bihe bibi nyene kandi ndakwifurije naho woba mu bihe byo gusuzugurwa wibutse iyo turiko turaja. Yesu nashimwe. Bari Babuloni batabibuka hehe? I Yerusalemu. Yesu nashimwe. Bibuka i Siyoni. Atumviriza hamwe no kwibagira ibyiza twaboneye i Siyoni n'ukuboko kwanje kw'iburyo niko uzogirenge ibizokunde kugukora. Hamwe no kwibagira i Yerusalemu n'ururimi ruzofatane n'iki n'amanga. Bisigura ngo naho turi mu gacunaguzo, naho tumerewe nabi, ntidukwiye kwibagira iyo turiko turagana. Yesu nashimwe. Umviriza neza, ushobora kuba uri mu bihe bigoye wugarijwe imbere n'inyuma, kandi ko Imana yabivuze ntihabuze abantu bagize iminsi bari mu gacunaguzo. Yesu adufashe. Ariko umwami yantumye ndi imbere yanyu n'imbere y'ishengero. Yesu nashimwe. Yantumye ngo ndakubwire aya majambo, ikuyeho umwambaro wo gusuzugurwa, kuko isaha yo gukora kwayo yashitse, ikwemereye kubiba. Yesu ashimwe. Amen. Kandi niwe uzosarura. Aburahamu aba mu bihe Imana yamusezeraniye, imubwira tumviriza ugiye kuzoronka umwana. Araraba imyaka afise, araraba ariko arasaza, araraba aja muri siyansi abona asara amaze imyaka 90. Noneho aravuga ati ntibikunze. Rimwe na rimwe Imana ikamusohora ati sohoka hanze genda urangamize kw'ijuru hari inyenyeri. Washobora? Ntabwo mushobora. Urubyaro rwawe ruzongana n'izo nyenyeri zo hejuru kw'ijuru. Yesu nashimwe. Mugabo hagagira ikindi gihe ibyizigiro bigatakara, yiravye aravye saha ati aravuga ati noneho ibyanjye bigiye kuzotoranywa nande n'umunyadamasiko inshoreke yiwe, kuko yari amaze kubyara inde Ishimayeli. Nabwo ndakubwire ngo naho ufise ibimenyetso bikwereka yuko iyi situation urimo cyangwa ibihe urimo ugiye gupfa, ndakuzaniye ibyavuye mu kanwa k'Imana. Yesu nashimwe. Ndagomba mvuge kuri ino migwi ibiri, kuko tuvuye mu kivunguku waba wibaza ati n'uwaraye mu byaha ati ibyo biramura. Umviriza neza. Umugwi wa mbere n'uyu muntu agize iminsi yugarijwe, uyu muntu yagumye kundereza akarereka, uyu muntu yari yiteze ibyiza akabona ibibi, nuko barantahura, ariko akaguma ku Mana, akaguma ku mavi. Uwo ni wo mugwi wa mbere natume ko Yesu nashimwe. Umugwi ugira kabiri n'uyu muntu yageze ahantu yari yigeze kuba mu bihe byiza by'Imana, akaba asenga Imana, akaba akorera Imana, ariko akisanga iminsi yose mu bibi, yaba ariko aratsindwa, ariko atabigomba, aguma atakaba ati Mana ntabare. Uno munsi umunsi w'iwawe. Iyo migwi Yesu aduhana umugisha. Iyo migwi ibiri wewe wumva bimeze neza, shishikara. Yesu nashimwe. Shishikara, ariko visiganuke kuri iyi migwi ibiri. Umwami aduhana umugisha, dushishikare. Dusomye iyi mirongo ikurikira, tuvuye ku murongo wa 5 n'umurongo wa 6, aho bari ko baravuga bati nubwo tumerewe uku, nubwo tugarijwe, nubwo bimeze nabi, ntituzopfa twibagiye Yerusalemu. Yesu nashimwe. Nawe bene datumviriza neza, hari igihe kandi niko bimeze kuri benshi, ariko ndagomba ngo dutahure. Hari igihe dufata umugisha kuri ibi bintu tubonesha amaso. Iyo umuntu ari mu rugo yifuza ikibondo, sibyo none? Kandi Imana iratanga ibibondo. Yesu nashimwe.
iyo umuntu ari mu rugo arifuza ikintu agaburira umuryango, kandi ibyo byose twese turabikenera. Iyo umuntu abaye harifuzaho kuba, arifuza uburyo bwo kwiyunguruza, ariko ndagenda kubwira ibi byose ibyo mpejeje kuvuga nitwagenda tuzobisigira abandi. Niko murantahura. Amuca mwumva mubabaye mwashaka kumumiriza aho nyene, ariko ndagomba ndababwira ikintu kimwe. Igituma naho bari mu gacunaguzo umurongo wa 5 barahira bati hako twokwibagira Yerusalemu. Yesu nashimye. Hako twokwibagira iyo turiko turaja ibimeze nk'inyungu twoshaka twabibona. Yesu nashimye. Muko murantahura. Ibi bintu by'ubwami bw'Imana birakomeye. Hamwe wombwira uti ndaguhaye byose, ariko ushaka kumara imyaka 100, ariko ntuzoje mu ijuru. No kubwira mwishake ndabigure, ariko uzoje mu ijuru. Yesu nashimye. Nicyo gituma barahiye bati hamwe twokwibagira Yerusalemu. Twebwe turiko tujya i Yerusalemu mu ijuru kumugwa wera. Yesu nashimye. Urakwiye kugira indahiro nawe nk'iyo, kandi Imana izoyikorera. Hako no kuranya ubugingo budashira, umunezero wo mu isi, umunezero w'i Babuloni, byose tushaka nkabibura, ariko nkazoja mu ijuru. Yesu nashimye. Umurongo w'indwi aha nyene nababwiye ko twatera gato. Umurongo w'indwi haravuga ngo Uhoraho ibuka abanyedomu ibyo bagize wa munsi wa Yerusalemu. Nibo bavuze bati nimuhasangangure mushitse no kwitanguriro byaho. Abanyedomu bariko barakorana n'Abiseyiri, bariko barakorana n'ab'i Babuloni, barakokeza bati Yerusalemu nitubona harabaye uko, sangangura n'ibuye ryo mu mushinge muge murandura. Abisirayeli aha rero bariko barabwira Uhoraho ibuka abanyedomu, ugize iminsi atacyo wumva, atajwe ry'Imana wumva kandi wahora uryumva. Ugize iminsi atanindirimbo wumva kandi wahora wumva indirimbo. Ugize iminsi utabona icyo wetswe n'Imana kandi yahora ikikwereka. Bwira Uhoraho, Uhoraho Satani yarangiriye nabi. Uhoraho umubiri waranyoheye warangiriye nabi. Uhoraho ibuka iyi sigereje habi. Ugice ukoze. Umviriza neza umurongo wa 8. Ewe wa mukobwa Babuloni, wa muranduzi we, hazohigwa uzogusubiriza mu nkoko ibihwanye n'ibyo watugiriye. Hazohigwa uzofata abana bawe bato akabahonda hehe. Abanzi dufise ni batatu. Kuba wagiye kure y'Imana, wabitewe n'umubiri, wabitewe n'akosho k'iyisi, wabitewe n'umwanzi Satani. Reka twitwarire, uze gufata umwanya witwarire abo banzi batatu. Imana ibakorere. Iyo Abisirayeli bariko barabwira Uhoraho, Yesu nashimwe, abadayimoni barakubwiriye inama, bagukura ahantu wahora uvugana n'Imana, ugahamagara Imana ikakumva, ugasenda ibisigo bikisenya. Uyu munsi uri kubaterereza amasengesho, kandi ariwe wahora wihukana ibisigo. Bibwira Imana. Yesu nashimwe, yabikwemereye, yambwiye ngo nakubarire akagakengewe. Izo mpuzu ugize iminsi wambaye z'agasuzuguro, yanone ngo nakubwire ngo niwemera Imana iraha, data ni ngaha, Yesu namwemereye, bitewe kugutabara. Yesu nashimwe. Aba bana bagereranya n'abadayimoni, imigabo mibi, umubiri ukakosha utiwomera nk'abandi, ukibagira iyo uri kubaca, ukibagira Siyoni, ukibagira Yerusalemu. Turaza kwitwara mu ijuru, kandi wadutumiye nibaza kudushoboza byose. Yesu nashimwe.
reka dushishikare dusome iki gitabo cy'Abaroma Pawulo yandikiye Abaroma. Ni ukuvuga ngo tutarashikayo nagomba nakwibutse umuntu ashobora kuba mu bihe by'agasuzuguro bivuye kuri we, ari we yabikoze, ari we yihamagariye agatigizo kuko Abisirayeli kugira ngo babe ahantu bambukanwa n'inyagano, n'umwami akajamwo, n'abasirikare bakajamwo, n'abakozi b'Imana bakajamwo, byavuye ku byaha bakoze byabavuyeko. Ariko kubera Imana yama yiteguye, Yesu nashimwe, yama yiteguye kugutabara, yama yiteguye kudutabara, Yesu nashimwe. Kabiri, n'aba bantu bashobora kuba mu bihe bibi ariko ata contribution canke ataruhara babigizemo. Turi kumwe? Umuntu akaba ahantu kwambara impuzu zirabura yahora yambaye izera kubw'ishyari rya Satani n'abadayimoni. Ibi bihe babibayemo Abisirayeli. Morodekayi urabona yari hariya ku irembo bwabo. Morodekayi akaba ari Umuyuda, ariko Esiteri nawe akaba ari umwamikazi. Ariko bari baravuganye bati, yari yamubwiye ati uzirakazi ntuzovuge ubwoko bwawe, ihari nangere. Yesu nashimwe. Nukuvuga baba mu gatuzo, harandikwa Hamani avuga ati ndatanga amafaranga mu kigega ca leta, ariko umuntu yitwa Umuyuda hari hose mu isi agire yicwe itariki 13 z'ukwezi kwa 12. Murazobisoma muri Esiteri uhereye ku gice cya 3 gashishikana. Yesu nashimwe. Umviriza neza, Imana ihabwa icyubahiro, Imana irareka ibintu mu gihe ataruhara wabikozemo. Nagomba nakubwire ngo humura, Yesu nashimwe. Ubugarijwe ariko nta ruhara na rumwe wabigizemo, ariko washishikaye kuguma imbere y'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndagufite igaruke neza. Biraduga, amafaranga arayatanga Hamani, amafaranga umwami ambwira ati shaka wigumirize, ariko abo bantu ndabacize mu biganza byawe ubageze ukugomba. Hari igihe Satani n'isi n'abadayimoni n'uyu mubiri bajya ahantu bakagira coalition, bakagira ubumwe, batireka tukwereke ingene tugira aba bantu biyita ko bariko bajya mu ijuru. Imana idufashe. Imana irabyoroha, Imana ikabireka bikaduga kugira bizohinduka ishimwe kuri Yesu nashimwe. Hamani arataha muhira, aravuga tumbiriza, abwira umugore wiwe ati jewe bimeze neza, mubaganwa ni jewe ntonye, niyo ageze mu giturire umwami ni jewe atumira, umwamikazi ni jewe atumira, byose bimeze neza. Ariko hariho Umuyuda, hariho umuntu w'umusiti, hariho umuntu w'umuzamu kwireba hariya, arabujije amahoro, n'abaganwa baranyunamira. Imana ihabwa icyubahiro, igomba kudutabara, irabizwe neza. Yesu nashimwe. Yumva icyubahiro ciwe biranga ko kimurumba, mugabo azigirizwa n'umuntu yugurura umuryango para kugira ubwoko bw'Imana butabarwe. Yesu nashimwe. Biraduga kujya mu bindi n'amajambo dusanzwe tuzi, ariko aho ngomba gushika hari ahantu umuntu ashobora kugarizwa akambara impuzu y'agakengerwe, impuzu yirabura kandi ataruhara bifisemo. Yesu nashimwe. Imana ikabireka ikaraba hirya, bikaduga. Ikindi gihe igiturire cyiteguye, umwamikazi yamutumiye. Acavuga atumbiriza, sinzogenda ku giturire. Umugore wiwe yamugira inama, umanike igiti kingana n'intambwe 50 uciriye mu nkokora, hanyuma uzoje ku giturire ari uko wanje kumanika nde Morodekayi. Umviriza neza, twebwe abo Yesu yasengeye. Yesu nashimwe. Naho Gehinomu covyo uri ngunzi, naho isi yose yohaguruka, naho ibyete byose inywa, ndabivuze ndahera, nagomba ndakubwire ngo ataruhara ubifisemo, rema kandi Imana izogutabara. Ego kwe arayadasinziriye agiye kurondera umuntu, kumanika umuntu, arabyuka mu gitondo arikora. Uwo munsi naho umwami yarayatagize,
atakubise urugohe aranywa bino kugira aborerwe arabakwiye otoritiro ntibikunda kuko Imana yamaze kubibamo. Yesu nashimye kandi igeze kugira ngo itabare ataraza aradidiriye ugiye rega hajya ari umuntu agira umwete akabishiramo na bije ikwiye kugira nabi abantu b'Imana aradida araza umwami ati ninda ni ngaho ati ni Hamani ati mubwire yinjire ku mutima ati iyo audience ndose kandi nta ngana yisabye ibintu bigende neza ati Hamani umuntu umwami akunze tugenda gute ukorerwa gute mpemu y'Imana. Yesu nashimye uwo mpemu w'Imana niwe azokwemeza n'abisi. Mpemu w'Imana n'umunyabyaha aramuhinduza ururimi akavugira ibintu kugira umugororotse agere atabaho. None ko yavuze ngo iyo kanzu yaravuze ifarasi aravuga ikanzu acagwa mu muganwa mukuru. None umuganwa mukuru yarinde ko yari wenyine niwe yari guca yitembereza. None ntibyanditse muri Bibiliya. None ngo umuganwa mukuru akaba ari wacagirana amuja imbere. None umuganwa mukuru yari wenyine. Yesu nashimye umuntu arashobora gusingira ibintu ahumirije. Yesu ashimye kugira abantu b'Imana batabaho. Yesu nahawe icyubahiro akabisinye agasubira kuvuga ati mbega byagenze gute niwe wabisinye ikamutera surmenage agasinye kugira ubwoko bw'Imana butabagwa. Yesu nashimye baca baratabagwa urugo rwiwe nka premier ministre ruca ruhabwa umuzamu. Ikibanza yari arimo gisubiramo umuzamu. Abisirayeli abayuda baratabagwa. Ndakwifurije gutabagwa. Dusomerera Abaroma nariko ndababwira imigwi ibiri y'abantu bashobora kuba mu masituasiyo canke mu bihe bigoye kubera yuko bivanye ubwa mbere ibihe bonyene bikwegeye barakoze ibyaha canke bari mu bihe byo kugira ngo Imana itabare ataruhara. Abo bose nibo nakubwiye Imana igiye kubagirira neza nibemera cyane cyane uyu mugwi wa mbere navuze ko dusome 18 Abaroma igice cya 18 umurongo wa 18. Twatanguye turabe rero icyo Imana yadutumye ko. Baravuga ngo iby'ubwiza tuzogirane. Yesu nashimwe. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzogirane kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Yesu nashimwe. N'aya majambo niyumvira yuko Yesu ashimwe imibabaro ugizemo iminsi agacunaguzo k'abadayimoni ibihe bimugizemo iminsi ataruhara wabigizemo. Ndiyumvira yuko iyi mibabaro ataho yogereranywa na gato n'ubwiza tugiye kuzohishurirwa. Yesu nashimwe. N'ibinyabugingo n'abamarayika bariteguye kugira ngo barabe umugeni azobaguye muri iyi mibabaro, ariko kandi hazohozwa uwarize. Yesu nadufashe kandi Yesu aduheza ngiye. Hano hari igihe wiyumvira ukibaza uti jewe iby'Imana numva umenga none abivamwo, ukumva yuko n'amasengesho adubuka menga akubita ku kibambazi. Dusomye muri Yesaya 54 reka kugira ngo ubirabe nta kintu gishika na kimwe Imana itagiteguye. Yesaya 54 tuhasome umurongo kugira ngo utahure. Suko Imana itakumva, suko Imana yaguhevye, ariko nibihe kandi ibyo bihe ubwirizwa kuzobivamo
nimba wabyifashemo neza. 54 urupapuro rw'amajana 814 havuga gute? Amajana 854 Bibiliya zihasanzwe. Imbabazi z'Imana n'amahoro bizoba ku bantu. Imbabazi z'Imana n'amahoro bizoba ku bantu bayo. Yesu nashimwe. Tumanutse ku murongo w'ibyo havuga ngo mbaye ndagutaye akanya kangana gute? Gato, ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi zingana gute? Yesu nashimwe. Naho wabaye muri ibyo bihe, Uhoraho ntiyagutaye, ntiyaguhevye, ntiyakwibagiye, ararindiriye n'ibihe abayuda babayemo. Umviriza neza bene data, hari igihe tuvuga ibintu mbwa ntitubyinjiremo neza. Fata ku rwandiko rwanditswe ko ari ku muryango wawe yuko itarike kanaka itegeko ryasinywe n'umwami ko uwo muryango ugiye kugezezwa kugwaho. Banza ubyiyumvire ingene wewe turetse n'ibyo naho kubwira bati turakwirukanye mu gihugu, ukabona byasohotse ariko ni kashi. Nkeswe kw'ibyete byanditswe bivuga ngo uwitwa umuyuda wese ategerezwa kwicwa n'ibyiwe binyagwe. None wotera indirimbo bene data shegero ry'Imana, wotera indirimbo y'amashimwe. Umviriza neza, icyo gihe abayuda barasenga amasengesho wamenga ntatuka, ariko Esiteri na Morodekayi bigira inama. Yesu nashimwe. Harahiriwe abantu niyo bumvise ibicabuto bahungira mu izina rya Yesu ku mavi y'umwami, bagapfuka bakabwira Imana ati naho bimeze uku, naho ibyete byanditswe, bafata iminsi ingana 3 yo kwisonzesha. Yesu nashimwe. Basenze kuko bari bazinanye n'Imana, bari barabonye icyo Imana ibakorera ibatabara. Yesu nashimwe. Turakwiye kuba tugendana iby'Imana yadukoreye, tukagendana ijambo, tukagendana ibikomeye Imana yadukoreye. Kuko umviriza neza, nimba twokura tukaba tungana ukutungana, tutazi Imana ingene ivuga, tutazi tudafise ibintu bigaragara Imana yadukoreye, des situations difficiles, ibihe bigoye twabayemo, tuzi twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Nagomba ndakwifurize nimba utarabibamo, wifuze kuba mu bihe aho uguti narabonye Imana, ndayibonye nciye kwa naka. Yesu nashimwe. Ibyo biraremeje. Dawidi nibyo zamuremejeje. Dawidi aba mu gihe cy'agasuzuguro nkaka, Abisirayeli bari barasuzugurwa, Goliyati bahagaze imbere, aba atontoma, abantu bakomeye bariyegetse. Yesu nashimwe. Atarahagaze atumvirize, jewe bihehe mu ntama. Yesu ashimwe. Ndagiye intama ariko atabyaha mbize mu mutima, nabwirira Imana kugira ngo ihabane mwe muri Imana kandi. Yesu nashimwe. Ndacamfata iduru yampaye umwagazi w'intama, nkayisumira agasakana. Yesu ashimwe. Nkayirwanya nkayaka umwagazi w'intama. Yesu ahabwe icyubahiro. None rero nyumva ko experience, nyumva ko Imana yari yabanyemo na Dawidi, atarabura kumviriza, akaba ataye certitude, akumva ubushizi bw'amanga, avuga kumviriza n'uyu mufilisitiya. Yesu ashimwe. Umviriza neza, uti n'iyi situation, n'ibi bihe turimo, n'ibi bihe birimo, Imana yacyaka cyane. Amen. Imana y'abandi mu ntama, Imana yasuka ku bushobozi bw'amwe, ndasumbira itu ntayakumwagaza. Goliyati wowe nakubwire uko nagize itu, kuko uzashobora ubwoko bw'Imana. Amen. Umviriza neza, muze tuhagarare, tuhagaze mu by'Imana yadukoreye n'ibyo yadukoresheje, kuko ntirahinduka kiretse ari wowe wabonye kure yawe. Iracyari yayindi, iracyakora, iracyarokora, ntirahinduka.
umunsi nabonye icyandiko bikavuga ngo nahinduri niwo munsi nzorebura ariko siniteze kurebura umwami Yesu aduhana umugisha naho dutsuranye ngira mugenzi wawe uti naho byozuriranye singiye kurebura kuko nahinduri byobana ikitera amakare haleluya ndafise iyo nikoraca ndafise iwacu ndafise iyo nikoraca Yesu aduhana umugisha amen haleluya naho cyo kwitera ikare nakora kuri iki bikanka n'iki bikanka ndafise umucunguzi azonyemerera kuja hejuru Yesu nashimwe dushishikare amen dushishikare bene data dusome Ezekiyeli tusa nabegeranya Ezekiyeli 1 twasomye dusimbe tuje muri Yobu 8 tunyarukije Yobu 8 igitabo ca Yobu apana kugenda umuntu ari muri incertitude ngo haraho ngo birashoka ngo haraho noja mwijuru haraho nukuvuga yuko urahaye poste dante cyangwa urahaye umuryango abadayimoni kugira binjire kugira turakekeranye umviriza neza imyanya twafashe ibintu twahebye hamwe twobihebera ubusa mubaragahomba nube fier numva kuri capable numva kuri izo nkomezi kandi Imana nayo ihari kubituramira mubera genda uhere mwitanguriro ushike mu byarishuro Yohana umbarira umuntu yahetse none izohera iwawe izohera iwanje namba na gato uko tugomba kwicira inzira ariko Imana yakubwiye ko ngo igiye kukwambura umwambaro w'agasuzuguro ari gusubiriyemo ariko niwemera ukakura icyo cyose kigutandukanya n'Imana muri Yobu 8:20 haravuga ngo erega Imana nizota umuntu atagize umuntu ninde wumvise muturangire aze nawe worumwe Yobu niwe yabivuze ubu yabivuze yahuye n'ikintu bita amahano ibyago bitandukanye ariko ntiyigeze n'umunsi wa rimwe jambo ry'Imana ritubwira ko nta kanwa kiwe katuye iby'amafuti wabihereze ku Mana Imana idufashe bene data cengero ry'Umwami ngo tureme ngo duhagarare yaneshereje abera ba mbere no muri mwebwe no guha mikrofone ufise byinshi yabutabayemo none kubera utuntu dusanzwe kuja kuri sitasiyo ugatonda ukavayo utangitoro uruzi ugacupa bicumuye ariko cha ntiwavukanye imodoka murambabanye si sawa kubera isukari yabuze ugacupa bicumuye erega Imana inyuma y'iki Imana kandi ibihe turimo nakatarabonetse n'ibintu bisanzwe utwizeye Imana Yesu nashimwe ntiduhemuke kuko ibigori bigiye kwera Yesu nashimwe cyane cyane sinikomagarara cyane kuri ibi akata kantu gato kuko kwirembo ni Samariya yabikora Yesu ashimwe ijoro rimwe wo kugira kigira cy'umuteri kizoba kigurwa amahirikana ejo mu gitondo wo gutitoka shetani oya uw'Imana yogerera akabivugisha ari Imana yamutumye ndazi niho urabamukemeye ariko bijya byananiranye kumana n'akantu gato nduguyana Yesu ashimwe irahari iyaduhamagaye ntibanza gusaba ramforo kandi wibanze guca kwanaka ati mpuzeye ndamukore igihugu kanaka ndagikore nawe wibanza kubaza irikwiye Yesu nashimwe ariko ndiko ndavuga cyane cyane kuri ibintu by'ubwami Yesu ashimwe ibintu byo kujya mu ijuru kuko teze ubwami dushishikaye turarangiza muri Zefaniya 3:15 Zefaniya 3:15 3:15 3:15
igihumbi na cumi na kabiri kugira tunyaruke kwandika isezerano rya kera benganye abakuki dusome mu izina rya Yesu. Avuga gute? Haravuga ngo Uhoraho yagukuye kwiki? Ndumva impapuro zikiriko zirabira igihumbi na cumi na gatatu. Avuze ngo Uhoraho yagukuye kw'imanza yari yaragukiriye, yirukaniye kure umwansi wawe, umwami w'Abisirayeli ariwe Uhoraho ari hagati muri wewe, ntuzoba ukibona ibyago ukundi. Yesu nashimwe. Ntuzoba ukibona ibyago ukundi. Shishikare. Kuri uwo munsi Yerusalemu hazobarirwa ngo ntutinye, nawe Siyoni amaboko yawe ntadendebuke. Uhoraho Imana yawe ari hagati muri wewe, n'umuhizi ashobora gukiza azokunezererwa n'akanyamuneza. Awegerere mu rukundo rwiwe, azokunezererwa avuza impundu nko ku munsi mukuru washinzwe. Ndashishikara. Nzogukura kw'ibyago, ntudusubire guteterwa ukundi. Heraba icyo gihe abaguhaza bose nzobibabaza, kandi nzokiza abacumbagira n'abirukanywe ndabakoranirize hamwe, kandi abari n'ibitekereza ku isi yose nzobahindura ishimwe n'izina rya rurangiranwa. Mwami Yesu aduhana umugisha. Ngaya amasezerano ngiki Imana yantumye kuri wewe, ntiwiganyire ntiwihebure. Tito nawe turabivuga neza ngo iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugoroka twagize. Yesu nashimye. Ngomba dusenge Imana, tugomba gusenge, ariko gusenga nagomba duhereze kuri aya majambo ari muri Ezekiyeli 36 ku murongo wa 26. Unyarukiyeyo turashobora kuyaraba, ariko jewe mbe ndavuga havuga ngo kandi nzobaha umutima umeze gute? Musha, mbashiremo impemu sha. Nzokura umutima ukomantaye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'iki. Niyibigira ikagira. None ko yavuze wakiriye iganuke rivuye kuri yo, yavuze ngo igukuye ko impuzu z'agasuzuguro, kuko isaha yayo yashitse kugira ngo igutabare. Uzobiba kandi niwe uzokwimbura. Yesu nashimwe. Condition ikitonderwa nuko wemera wewe uzi yuko ugize iminsi mu gacunaguzo k'abadayimoni, wisanga mu byaha, wisanga waguze, wakoze, wagenze uko bitabereye, kandi uzi yuko ari Imana yari yaraguhamagaye, uzigera wahora uganira n'Imana, uzi ukuntu wafata imyanya yo imbere y'Imana, ariko ukisanga mu bintu bibabaza Imana. Yaguteguriye umunsi mwiza, isaha nziza yo kugira ngo uzuce bugufi uyibwire byose. Yiteguye kuguharira. Nzobakuramo umutima uhizeye, kaderere ugukuremo. Jewe nahariyo yantumye, si jewe nogirane n'ugukuramo, ariko uwantumye arashoboye kandi araha, yiteguye kugutabara. Kaze ubushobozi bwiwe, ubushobozi bw'uyu mwami ahuye n'abamerewe n'abo Satani yagiye nabo. Bageze iminsi bari mwirimbi hariya, bikebagura bavirirana. Yemeye gusakirisha, guhera ingurube, kuko amatungo yo mw'isi natamubwiye ugereranije n'umutima w'umuntu.
kazi umwami yakuntumyeko ngo utunganye ubugingo, hanyuma nitabikora wagiye urakora igigombo uzotuza uyitware uyibwire uti ku munsi munaka izi tarike z'uno munsi tarike zingana zibiri z'ukuri 11 ati wabuze ngo nkuye ku mwambaro w'agasuzuguro, none raba nagiye ngororotse natwangore niteguye kuzokumva amashimwe. Yesu ashimwe, amashimwe niteguye jewe ndobyumva mu mutima, niteguye kuzokumva amashimwe abantu bazoshinga intahe kw'Imana yabagendeye, kuko n'Imana yantumye si jewe, iyo bajewe sinazana amajambo. Kaze mwene data, umwami yakuntumye nawe wewe ndaza kukubwira ugize iminsi uvuga uti Imana yanyibagiye, ndaza kuguha umwanya bamaze gutunganya ubugingo yakuntumyeko. Wibaza muri byawe Imana ntibibona, irabibona cyane naho yaravye hirya, kuko n'umwami wacu Yesu agira kora igikorwa cyo kuducungura. Data ngoraba hirya kugira ngo ashitse uyu mwami wacu ashitse igikorwa yari yaje gukora cyo kuducungura. Haleluya, mwarasenga arabatewe data kuri iki gikorwa imbere yacu, ati umutima urabikunze ariko umubiri ufite intege nke, ngo yunguruze imbere gato. Ngo marasenga ngo ataronswe inkomezi, ndakwifurije tubanza gusenga Imana kugira Imana ikumpera inkomezi ucicikare. Umwami Yesu aduhana umugisha. Dore kaze rero umukozi w'Imana agomba dusenge, asengera umutima uciye bugufi. Uyu muntu yaba yisanga yatsinzwe, akisanga mu busambanyi, akisanga mu busuma, akisanga mu bintu bibabaza Imana, kandi kera yakorana n'Imana akagendana n'Imana. Ubu niwe tugomba dusengere, hanyuma ibikurikira turaza gusenga twikure ko agakengero, ahari agakengero k'abadayimoni. Imana yiteguye, unyemerere tuze guhagarara mu kwizera twatunganije ubugingo. Aba badayimoni uno munsi turabacira ku iteka mu izina rya Yesu. Kaze mwari mudonase, kaze mudusengere, musengere abaciye bugufi. Kaze mukozi w'Imana, kaze wasengere. Mana data wa twese, duhaye icubahiro wewe Imana y'ukuri, wewe utunganye, wewe ukora byose ukabikora neza. Urakoze kutwibukije kugikora Mana, urakoze kutwibukije, urakoze Mana kutwibukije ko umuntu ushobora kumwambura ukamukura ku mwambaro yambaye mubi ukamwambika mwiza, umwambaro w'icubahiro. Niwe utanga Mana, ubanje kwambura umuntu umwambaro w'agasuzuguro, umwambaro ucafuye usa nabi. Urakoze kushobora guhindura ibihe umuntu yarari mu bibi bigahinduka byiza. Ni wowe wenyine ubikora Mana, turagushimiye kushobora gufata umutima ukomantaye ukawukura mu muntu mu gicingo ca haleluya, mu gicingo cawe ukazana uwundi woroshe nk'iyama. Turagushimiye amasezerano, urakoze Mana kuvuganye n'ishengero ryawe, urakoze kuvuganye n'abakozi bawe Mana. Habwa icubahiro, mwe n'abantu bapfukamye hano imbere yawe, mwavuganye nabo mukiza, bavuye muri kiriya kibanza bari bitayemwo bakurikiye ino jambo, baje imbere yawe, baje munsi y'umusaraba. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ayo masezerano Mwami, ayo nyene wamaze kuvuga n'ababeko abakurwa ku myambaro y'agasuzuguro ibave k'uyu munsi, iyi tariki y'uyu munsi Mana, bize vyandikwe kandi bize vyibukwe ko hari Imana yigeze gucaho abantu bakoraniye irakora igikorwa irambura abantu
nanjye ntusige. Mana urakoze ndagushimiye kuri kurakura mu mitima y'abantu imitima ikomantaye nk'ibuye ya yindi bigora kumva, umuntu akama yumva mugabo ntahinduke, umuntu akama abwirwa mugabo akama ari wa wundi. Dusenze Imana ngw'iri sezerano ry'umutima woroshe nk'inyama rishike ku bantu bawe mwami, rishike ku bantu bawe. Umuntu abibe aba ari we yimbura mu izina rya Yesu. Turabisabye Imana, turabisabye Imana. Abapfukanye bariko baravuga ngo Mana umbabarire, turabasengeye nabo nyene ngo imbabazi z'Imana zize ubaharire Mana, ubuhagire amaraso ya Kristo Yesu. Turazi ko agikora igikorwa, nibuhagirwe nibatunganywe n'amaraso mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ubeze mwami bacika betejwe, ubugingo bwabo n'impemu yabo n'imibiri biboneka rijetejwe kandi biri munsi y'ukuganza kwawe. Urakoze ndagushimiye mwami kutugiriye neza kandi kugendera ishengero ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugomba dushishikare rero